Okay. Ndabaramukije bakunzi b'ikiyago TV show turabahaye ikaze mu kiganiro cacu no musige kuba yagira ku ngwara ya AVC ni ingwara twovuga ko ibangamiye abantu cane muri iyi minsi tukaba turi kumwe n'umutumire wacu Francis Rumbete ni umunyeshure mu gisata c'ubuvuzi turaguhaye karibu Francis. Urakoze cyane gose. Ego ugiye kubashikiriza ikiganiro ni Akimana Ani Krista. Ingwara twagomba guhera ku mbega AVC niki? Okay. AVC mu kwisigura reka mbanze mvuge mu majambo yose AVC mu gifaransa cyarico ni accident vasculaire cérébral. Nuvuga ni accident nyine bibaye mu mitsi yo mu bwonko. Ishobora kuba mu buryo bubiri mu bisanzwe. Akarero ka mbere nuko ishobora gutuma hasi n'umutsi bo wazivye canke umutsi ugaturika. Muri ivyo rero bwose amaraso naheze ngo ashike neza mu bwonko gace bituma rero kubera ko abateko baranka oxygene ukibituma n'ibintu usanzwe ukora mu buzima bigenda birana kuvuga activité yawe bice bitakara ama complication acaza kubera ko amaraso atashitse neza mu bwonko. Bega Francis nk'abantu batumva ikirundi accident vasculaire cérébral ushobora kubasigurira mu kirundi carico? Accident ni sanganya mu bisanzwe. Wabona ko umuntu afise imitsi mu maraso izunguruka hose. Mu mutwe rero hariyo imitsi ishikana amaraso mu mutwe. Aya maraso ganatwaye oxygene ni umwuka mwiza dukenera mu mubiri. Rero iyo amaraso adeze ngo ashike neza mu bwonko niyo ya accident musanzwe bibaye. Ni yasanganya iryo sanganya ribaye nuko umutsi wazivye. Amaraso naheze ngo abandanye ashike neza mu bwonko canke umutsi waturitse aca sesekera aho nyene mugabo ntashike neza muri za mpande zo mu bwonko. Rero ico gihande kitaronse amaraso akwiye kica gipfa mu bisanzwe hama ibintu usanzwe ukora bikaca bigabanuka. Bega ingwara ya AVC yoba iterwa n'iki? Ingwara ya AVC mu bisanzwe iterwa nuko umuntu atifashe neza mu buzima. Hari ivyo bita ama facteur de risque n'ibintu bituma ugira amahirwe menshi yo kugira AVC. Ikiza hejuru ya vyose ni kugira umuvuduko munini w'amaraso hypertension artérielle. Ni kuvuga umutima wawe ugatera cyane ugasanga ufite tension niniya. Ikindi ni ingwara umuntu agendana nka diabete, ingwara z'umutima. Ikindi gishika bigwa amahirwe menshi kugira AVC na gatabi notaba kunywa inzoga nyinshi zirenze kugira ubuvyibuhe ukaba umusurpoids cyangwa umobese umuntu aguma ari muhira atatembera atagira sport munaguma n'aba televiziyo umwanya wose byose mu bintu bituma umuntu agira amahirwe menshi kugira AVC. Hariho n'ibindi nk'umuntu yagoye AVC nawe inafite amahirwe menshi yuko agira ya AVC. Ikindi naco le stress ashobora afite stress nje tubona umugiriye stress akubwiye ati yakuntera AVC n'ababeshi mugabo si ikintu kicitse ubwo nyene ni stress uba waragize umwanya munini yiya ikituma ugira amahirwe menshi kugira AVC. Uratubwiye ku bantu birirwa muhira mbega nk'aba bantu badafise akazi kabo cane cane b'abantu bagiriwe amahirwe bakaba bafise abakozi muhiri wabo bakora twose bakora twose. Ushatse kuvuga yuko barya abantu yirirwa umunsi wose muhira adatembera. Hari abantu mbere babibona ko ari nk'ibintu vyiza bavuga ati iyi ndwi yose shaka kuyimara ndi muhira atahonja. Uvuze yuko nabo ari abantu bashobora kuba barimwe mu gitigiri c'abantu bashobora kugwara AVC. Nitubitahura kuri nka wa muntu akora ukazi arose konje y'umunsi umwe yiriwe muhira acaja mu bantu bashobora kugwara AVC. N'ibintu bifata umwanya ibiri bishikira. Ndatanga akarero hariyo nk'abantu y'akazi gaheze acagira ibyo nejeje kuvuga acataha abati ukibona kindi kintu sura kujamwe acirirwa muhira afungura mu gitanda afite imashini yigakorera film mu gitanda nta na sport navuga ati kanje muri sport byose bibera ngaho nyene. Abavyeyi barataha baramurondera ni wa muntu yiriwe mu gitanda nta kindi kintu yakoze iyo mitari kacibifatira ikiringo ukwezi kuraheze amezi abiri amezi atandatu hafi umwaka ubi kuriyegereza mu bantu bashobora kugira AVC. Nico nako ndavuga. Murakoze cyane. Ni ibihe bimenyetso vy'yo ngwara ya AVC? Mu bimenyetso
bituma byerekana ko umuntu agize AVC imisanzu biraboneka. AVC nivyo ibera indani mu mutwe muga hari ibimenyetso vyiboneka. Ibikunda kuboneka cyane hariho umunwa ukebanye ugasanga umuntu ameze uko mu kuvuga ameze uko nyene ururimi rwagiye bijanye cyane ugasanga ntabona ubwo nyene si ibintu bigenda bukiye ngo natanguye ntabona neza hama mbone sinkibona ibintu bishika ubwo nyene cyane umuntu akagira paralyse uruhande rw'umubiri ukuboko ugasanga niko kurakora cyangwa ukuguru ugasanga niko kurakora cyangwa ugasanga inguvu yarahora afise ngaha zidafise ngaha kwambye tuduze ukuboko kakaba kanako ko kunyiganga gusa. Ibindi bimenyetso umuntu ashobora kumeneka umutwe danku nuvuga ibintu bicitse gitumbuka ko nyene acameneka umutwe kandi bibabaza cyane gose bam. Ivyo nivyo bimenyetso bikunda kuboneka cyane ku muntu abagize AVC. Uravuze ikimenyetso cyo kumeneka umutwe cyane gose, nkaba nzi yuko canke twatuzi yuko hari igihe bivanye n'uburuhu umuntu aba afise akumva umutwe umenetse cyane gose. Bega yoca yihutira kuja kwa muganga kubera umutwe umenetse na cyane ko twebwece tunywa agaparastamol kugira umutwe ureke kumeneka. Ni giki hariho itandukaniro hagati y'uko kumeneka umutwe kubera uburuhe, twobimenya gute ko ari iyo ngwara ije canke ari uburuhe? Kuri ico nivyo si ikintu coroshe kuko kuwamaze kumeneka umutwe twese tumaze kumeneka umutwe cyo kimwe mbere ndetse kunje meneka umutwe sindisuye ariko nawe umeneka umutwe mugabo hari ibintu bishika ubo wabonye igituma byashitse nkakorero nk'umuntu atafunguye arameneka umutwe, umuntu atanywa amazi arameneka umutwe kubera ko aba ari déshydraté n'abafite amazi akwiye mu mubiri cyangwa sukari gakwiye mu mubiri. Hari n'abakobwa iyo bashitse mu butinyanka bameneka umutwe ubona ibintu by'amasinyi ubusanzwe ubona ivyo onye vuga uti nawe ibinye bitewe n'ibi nga AVC iyo bishitse nubwo tubatwaye nko nyene ubu nyene ukaca umeneka umutwe ntushonje ntunyotewe nta kintu uri kuragwara urabona yuko uza kumeneka uravyumva uko urameneka umutwe nga ni ikintu gishitse ubwo nyene kandi bibabaza cyane umuntu ashobora no kwihangana uzabona ubu nyene ngo ndapfuye yego vraiment ni ikintu kiza utaciteze kandi tuba kibabaza cyane. Rero ntivyoroshe cyane kubera ko untuzi ukuntu karabara uwo muntu wariwe mugabe ibintu nk'ivyo bishitse ntiwihutire gufata paracetamol oya icame ni kuja kwa muganga. Bega iyo ngwara irafise abantu ishobora kubibangamiye cyane nyimba bahari ni bande? Ego mu bahinga ivyo bagiye bararondera basanze ibice 75% aba mu bagwara iyo ngwara ya AVC nano afise imyaka 65 kuduga. Ivyo bindi bice 25% n'abandi bose basanzwe ni kuvuga n'aba jeune na jewe na wewe ndetse n'abana batoyi bashobora kugira AVC. Muga kubana batoyi si ibintu nuvuga ni bihari cyane gose ni nka 1% cyangwa bitanda kuba 0 usanga umwana bimushikira akagira ivyo bimenyetso bya AVC. Muga kugira nk'ivyo bimushikire iyo amafacteur de risque twavuga nuvuga umwana avyibushe cyane ashobora kuba yakunye diabete ashobora kuba afise ingwara y'umutima byose bigiye hamwe ashobora kuja mu mahirwe mu bantu bafise amahirwe yo kugira AVC. Uratubwiye ku kintu kijanye n'abana ariko uratubwiye yuko ari abana bafise bya bimenyetso by'ubuvyibuhe burenze babana bafise ikibazo c'umutima. Ako kantu karateye ubwoba kumva umwana agize agwaye iyo ngwara ya AVC. None abana ndacana cyane iyo bagwaye umuvyeyi kenshi agenda kubimenya haciye igihe ko umwana yagwaye. Umwana nawe yafashwe n'iyo ngwara bigenda gute? Nawe agira ibimenyetso nk'ivyo bakuze canke ego ku bimenyetso hari bicaka kumena co kimwe. Ku mwana igishoboka kuboneka neza nk'iyo paralyse ku mwana mutoyi arakirebutse aguma akora ibintu umwanya wose nawe no kuvuga kurakora urabibona. Ego ivyo vy'umuntu ukebanya ivyo ni ibintu reflex sikiri umuntu aca yigira ngo ndawuhindukije ibintu biciwe ubwo nyene ibimenyetso rero bigaruka harimo ivyo nyene. Jeune nabone kujya ko dukunze gufata ibintu birenze cyane gose birimwo n'ibituma iyo ngwara tuyigwara.
mbega none nabo bayigwaye bigenda gute na cane cane ko twebwe urwaruka tutitaho cane kuja kwa muganga tutagwaye ego bigenda gute Mubisanzwe kuba jeune ni ibintu vyoroshe gushika ni ukuvuga nibyo twavuze ko bifata cane abantu bakuze ntanga akarorero basi uri umujene afise ubuvyibuhe burenze wibwira ko kuvyara ivyo biryoshe ugira ubuzima bwiza n'ubuvyibushe hama nta kazi ufise ntuja kw'ishuri wirirwa muhira kenshi abajene twirirwa muhira tudafise abavyeyi badustressa ngo uriko ukora iki ngaha n'iki uca umenga n'ubuzima buryoshe wirirwa kuri film uri umuntu wa mbere kuguma mu gitanda ufise umukozi akuzanira icayi gufungura iki vyose uva mu gitanda ugiye muri toilette gusa par exemple hama ntibigire wibwiriza ngo ngiye nambare impuzu za sport ja muri sport ntibigire uvuga uti ngoma ngerageze mu vyo mfungura ngabanye nimba ari ibintu vy'inzoga n'iki umuntu aguma nk'inzoga nyinshi anywa itabi agira iki ivyo vyose biguha amachance yuko ugira iyo ntuzeye hariho n'ikindi abajene dukunda gushika le stress turastressa cane gusumvya n'abantu bakuze yego bivanye n'imyaka ugezemo hari stressa kubona atagira abagenzi hari stressa kubona atari en couple canke tazi nuko azobigenza hari stressa kubera kw'ishuri aguma ananirwa atamenye ukuntu azomenya canke kubona abagenzi we biganye primaire bafise amahera bafise imiduga baske muhura muri ville akabwira ati ni wewe ni sawa ni sawa wari uwa mbere muri primaire kaca bihinduka muri kaminuza n'indi stress iza kwiyongera rero ivyo vyose ni ibintu bishobora gutuma umujene agira amahirwe menshi yo kurwara indwara ya AVC ivyo vyose kubera ko twineglige en fait nta mujene uzobona ngo agiye kwa muganga ngo ndabe yuko niwangwaye umutima tutagwaye nawe urumva ko tutotumbera kwa muganga utufise ubwoba yuko amahera ngo ari menshi mugabo hako uza kuriha amahera yo kwivuza utewe na AVC kuko nk'akarorero ugiye nko kwa muganga wariha nka consultation 30,000 yo kubona n'umuganga wowe n'umu specialiste kenshi tuvuge nka 10,000 muri privé canke 15,000 kwa n'umuganga hama bakutumye ibipimo bigutwaye nk'ibihumbi 100 urishe nka 120,000 130,000 ngo ugoye AVC uje kwa muganga hari igipimo twita scanner iyo kidufasha kubona aho wagiye urakomereka mu mutwe conyene kukiriha bikiri musi ya 800,000 ibihumbi 800 kandi aho buri ubwiye ahantu ari public uvuga ati igiciro ni gikeya hariho gishikana na 1 million hariho gishikana 700 dufate nk'uko hari ibijamwe kuri mituweli sindi sûr canke ku assurance amwe ngano bunza kuriha nk'umwe 300 400 500 hakuza kuriha ayo mahera yose aho n'igipimo conyene wagiyemo imiti uri muri hospital ari ivyuma cha hospital uri consultation iki amayaza kugeza usanga udanaje itongo kugira wivuze AVC gusa yego ikindi gishobora gutuma abajene baje mu mahirwe yo kurwara AVC abajene banywa inzoga nukuri inzoga turazinywa kumenya ibintu bisanzwe ni kuva ibwa n'iki mbwa turazinywa tukarenza ugasanga umujene yimuri amacupa 3 uno munsi akavuga ati uno munsi nanyoye ejo nzoshaka dutanu ijya hejuru amahera abonetse ikazi yego ndagutumiye wewe Krista ngo dusangiye tumikazi turi babiri ejo nzoyinywa ndumva ivyo vyose gatuma umuntu aca ja mu mahiwe ikindi naco itabi sinagwa kugabanya bumwe kamwe tubiri itabi bikunze rihebe bihagare ko ryoryo ntigica ndigutera AVC gusa gutera n'izindi ndwara ziri même grave cyane gose ego le stress tugabanye le stress ibintu vyo kwistressa vyo kutafata neza ubuzima bwacu mu tubigabanye ego hama tugiye na sport twambaye tennis de sport tuduga ikiriri twiruke tuje muri gym ibintu byo gutaha n'amaguru tuvyihoze hari abantu benshi mubajije none uwo sport ugiye ni ya je n'amaguru ndaza gutona umurongo nkagwa amagazi cyangwa ukaza mu mpagazi iyo si sport uri umujene ho nivyo ntibikwiye uri umuntu akuze utambutsa akamasha aho ni sawa ngo uri umujene tamuhira ambara tennis de sport gira ka gym tonique iruka duikiriri gira ma pompe ja muri gym en tout cas sport ikwiye ego rero tubwire urundi guharuka ati AVC iraturaba cane gose gabo AVC si ikintu umwana aravutse aca avuka umuntu umeze nk'uko wakebanye canke aca avukana
bya bimenyetso vya AVC ubwo nyene mugabo yashobora kuvukana y'ama facteur de risque twavuga akavukana diabete akavuka mu muryango iwabo bafite hypertension arterielle kuko iyo mu muryango ibonye n'umuntu yari afite tension iri hejuru wewe ufise amahirwe menshi yo kugira iyo hypertension niba mu muryango ibonye n'umuntu yarwaye diabete wewe ufise amahirwe menshi yo kugira iyo diabete ibintu nk'ivyo nico bice bituma umwana avuga ati naravukanye ibintu bishobora gutuma ngira nja mu mahirwe yo kugira iyo AVC rero niho umuntu acabwiza kumenya ukuntu yitwararika ko je nanywa inzoga nk'akarero kunywa inzoga ndashobora kunywa inzoga 10 wowe ukanywa 10 twese ntizidufate ico kimwe ndashobora kurwara diabete imyaka 25 wowe ukazoyigwara ufite imyaka 80 cyangwa 50 kuduka umva si ibintu cyo kimwe hariyo aya mafacteur génétique ibintu umuntu avukana bica bya influence navyo nyene rimwe rimwe ego mbega ingwara ya AVC bayivura gute mu gihe umuntu aba yafashwe yabonye ivyo bimenyetso vyose akaja kwa muganga bashaka kumuvura gute uje kwa muganga mu bisanzwe ibintu cyambe tugerageza twavuze ko AVC ari imiti yaturi cyangwa yazivye uje kare icyo tugerageza ni kuguha imiti iza kuziburura ya miti cyangwa imiti iza gufasha kugabanya hamwe yaturika ko aya masago maseseka mbwa muri ico gihe byabaye hari impande zo mu mutwe ziba zononekaye rero haca umva kuvura AVC sikintu uvura rimwe kaca ukira ni n'urugendo ni processus kuko umuntu aba yagize iyo paralysie ije ntikitere igaruka ubwo nyene baca bamwandikira kinesiotherapy kine kugira ngo bamufashe gusubira kugarukana za nguvu ziyo zo mu maboko nimba umuntu wakebanya atakivuga ibintu vyumvikana kuko no mu bimenyetso bituma byerekana ko umuntu afite AVC hariyo kuvuga ibintu bitumvikana akarero kavuga nk'ibintu ngo nagiye mu isoko mbona inyenzi n'ibiharage byose ko biratembera kuri beach umva ni ibintu mega bitumvikana ngo wowe mu mutwe wiwe yumva mena akavuga ibintu bizima cyane ukamubwira ikintu ntagitahure byose mu bimenyetso cyo kwerekana ko umuntu afite iyo noze iyo AVC rero bariko barakuvura bakwandikiye kine baragufasha gusubira kugerageza kuvuga hariyo amakine agufasha gusubira kugerageza particular ukavuga ibintu bitomoye usubira gukoresha amaboko mugani nimba ukina box abona abantu bakina box cyangwa bakina karate wageze AVC hageze ko bakuvura ntibitegereye yuko uzokira kujya usubira kugira ivyo bintu bakumenyeza cyane cyane ushobora gusubira gufata nk'igikombe kunywa amazi ushobora kugerageza gutora ikaramu ukagerageza kwandika ikintu ibintu nk'ivyo ego mbega iyo ngwara hari ukuntu imaze iminsi muri iyi minsi imeze nk'iyabaye novuga nk'iyagwiriye cyane ariko mu minsi iheze twarayumva ariko twari tuzi ko ari ingwara ikunze kugwara bantu bafite imyaka myinshi kandi twavyumva gake ariko ubu ni ibintu turiko turumva cane gose wanatwiganiye yuko n'ugwaruka n'abana batoyi bashobora kuyigwara mbega bibaza ko biva kuki kugira iyo ngwara igwire muri iki gihe bisanzwe ibintu nk'ivyo je no bigiranye n'ukuntu dusanzwe tubayeho kera aho hambere umuntu mu vyo afungura vyari ibintu biteguye neza antuka nta bintu vyo kurya umunyu mwinshi vyari bihari ibintu birimwo amaproduit birimo isukari nyinshi byari bihari ibintu vy'ibinure vyinshi kandi aho hambere umuntu ariko mu buzima bwe busanzwe ntiyama yiteze kurindira ngo taxiza kumutora muhira afise urugendo rwo kuva ngaho gushika n'ikiriri canke aja kuramutsa mwene wabo mu yindi ntara yagira n'amaguru ibyo byose byari ibintu bituma yabigira atabizi mugabo ariko arikingira izo ngwara mugabo muri no minsi ufise amahera no musi turasohoka kuri arena kandi turanywa inzoga zose dushoboye no musi bagenda kurya akabenzi tugiye ibintu uriko twishakiye no turashaka akunyu gakwiye uturya turunze neza magi ibintu nyene birimo umunyu mwinshi ukummengo uraryohewe nyeti nibwo buzima bwawe kandi ugasanga sinugize rimwe ni rugumubandanye ugira ubone ugira gushika naho usanga yuko waja muri ayo mahirwe y'abo bantu ushobora kuyigwara rero aho hambere ivyo bintu ntivyari bihari vyotuma uwo muntu ashobora kugira amahirwe menshi yo kugira AVC cyo gituma n'ubu n'abajene ico idukarira ego hari umuntu ariko arakurikirana iki kiganiro aza kuvuga ati none jewe barampoye duhera twa taxi nahora ndiha
agataxi kahora kamfasha kuva ngaha gushika harya uratubwiye neza yuko abakera hari ibintu bimwe bimwe batakora ariko twebwe ubu twubahuka tugakora. Ni gute woshobora guhumuriza umuntu aravuga ati jewe rero barambwiye ko ndimwe mu bazogwara iyo ngwara ya AVC? Alors bisanzwe ibintu bihindutse nawe ubwawe uca uhindura ibintu. Ico nababwira ni kuyikingira. Ibintu birahari, taxi zirahari kandi tuzohaga kuzifata kubera ngo tuba dutwara AVC, mugabo ifo tumenya ko tuyikingira. Rero ibi byo twokora mu kuyikingira ubwa mbere twavuze hypertension artérielle kariyo facteur de risque ya mbere, ni kugerageza gukontrola tension yawe. Ugerageze kuyikontrola, kwa kuyikontrola ni kugira hane ni kuja kwa muganga ukaza kwisuzumisha tension yawe, cyangwa ufise tensiomètre muhira fata umwanya wicare wipime tension, uraba umuvuduko w'amaraso yawe ukuntu ungana, uraba utariko urarenza ibipimo. Hama kandi gabanya umunyu, turarya ibintu biryoshe, sivyo? Kandi nivyo biraryoshe kurabirya. Mugana nawe ndababwire yuko urashobora kubirya ukaryoherwa muri uno mwanya, mugabo mu myaka 20 no ufise abana hageze ko musohoka uwo turya salade, urye irengarenga zitarimwo umunyu n'amavuta, abana bako barya pizza, bako barya hamburger, ntimushobora no gusangira. Hari abavyeyi bajaye n'umwana nyine yanose akantu karyoshe, mama ndaguhe ko wumvirize, papa ndaguhe ko wumvirize, tibarambuje kuko oya wowe wakoze uvuga ngo jeze n'ivy'abana sinavyo. Pour turabizi ko ari kubera ko ufise ingwara itakwemerera kugira no ego. Nuvuga ivyo bintu byo kurya ibintu biryoshe tubigabanye, tubujije kubirya mugabo tubigabanye. Hama ikindi naco ko dufise imiduga tugendeshe muri gym basi, tugire muri sport, canke ambatini de sport 3 fois par semaine, 4 mu ndwi, 4 mu ndwi canke imisi yose. Sima kubwira sport yataye iminota 30 wiruke udurikiriri, ugire amapompage, ugerageze nyene kugira une activité iri nyene active. Nuvuga uti ngo jewe nta n'amaguru niyo sport yanje, nuvuge ngo kwikazi ni urwa mpagaze, kwishuri mu mpagaze niyo sport yanje. Uri mu jeune ivyo ntibikwiye, uri mu jeune ifoko bifata neza. Hama ikiri naco tugabanye stress. Aba jeune tubona bafite stress nyinshi. Ikindi niko tugabanya ivyo bintu byose biryoshe byo gufata inzoga nyinshi. Inzoga ku muvinyu, aba mu muvinyu ni kunywa karahuri kamwe karakwiye ku mugoroba waje gufungura, ni bon. Kunywa ibiyeri uturahuri 3 twonyene, okay? Kandi uturahuri si birahuri bininiya, hari bagira amameve twanandikira aho kingana nko oya kuturaho 3 kiracagoranye kuko nk'umuje n'ubwiye ko asohoka ku gafaranga kiwe ukaca umutegeka kunywa uturaho 3. Oya asha 3 ni bibazo cyane gose. Cyo ture two mu rubando 3 gusa. Yego pana ushaka 3 5 n'ibindi. Ikindi itabi vuba kuyiheba kuko iyo bishobora kuzana n'izindi ndwara. Kuze nabo bamwe bafise ya myaka 65 kuduka woyirinda gute? Nko kubona bakuze tuza kubashira ko pression yo kuvuga ati genda nawe ugenda ukiriri wiruke wambaye tennis sport niki. Ahanini tugwana kuvyo bafungura. Turabafasha mu byo bafungura, ukabaha une alimentation équilibrée, nuvuga ibintu bikwiye, bimeze neza, biterimo umunyu mwinshi, biterimo amavuta menshi, cyangwa ibintu biterimo isukari nyinshi. Turahanura nko kubijanye n'ikarashishi, nzo kumbwira ngire sport, nuvuga bamwe ziratembera, ziratambuka, agatembera, akaza nyine aragira kamarshe muri quartier hehe canke mu muhanda. Ikindi tugerageza kubirinda stress. Abakuze ubundi n'abantu nize baterana stress, mugabo nawe umuteye stress n'ibindi bintu asha aragira stress, kandi biragoye kujera ku muntu akuze. Ni kumenya ukuntu tubitwararika. Afise abuzi kuroho ni sawa, bo nyine baramugabanya iyo stress, mugabo ahanye n'ivyo nyene kuvyo bafungura, kubafasha gutembera, tutabasaba kugira inguvu nyinshi, hamwe no kubagabanya stress. Urakoze cyane Francis, uraduhaye umuco wose ku ngwara ya AVC. Nishaka rero akajambo kanyuma ubwira abantu bafise iyo ngwara ya AVC, iyo ngwara bashoboye kuyigwara ariko bibaza yuko ari ingwara yica bivanye n'ivyo abantu bavuga bitandukanye. Nakaye kajambo ubwira abantu bafashwe n'iyo ngwara ya AVC?
icyo notekerera abantu ku bijyanye n'ingwara ya AVC ni uko bwa mbere ni kumenya ibimenyetso. Ego amakamyo kari ikintu cyihutirwa kuja kuvura. Ni ukuvuga umuntu agize AVC ugiye kwivuza kare ufite amahirwe menshi yuko usubira kugarukana bimwe watakaze kwa kuko kutagikora wa muntu wakebanye bimwe wavuga bitumvikana, ufite amahirwe menshi yuko bikira. Mugabo n'ivyo birafata umwanya ko umuntu yabaye paralize, si uko ngo ejo ngo yafashe imiti ko uco gusaba gukora. Bizofata umwanya ukwiye kuko utevye naho ya maraso adashika neza mu bwonko aje yamaze kubona ibintu byinshi mu bwonko, nta kintu uzosubira gukora, naho uzogerageza kuvura ntibizokunda ko tugarukana bya bintu byawe wasanzwe ukora misi yose. Ego ukuvuga yuko rero Francis yuko ingwara ya AVC umuntu ashobora kuyikira mu gihe ayivuje hakiri kare. Ego byiza umuntu yoyikingira, uyikingireho ni sawa cyane ko ntayo uzogwara. Mugabo uyigwaye ni kuyivuza kare kugira ngo ntibibe compliqué mu nyuma byanka umuntu asubira gukora ibintu bisanzwe bikora mu buzima busanzwe. Yego murakoze cyane, turabashimiye ko kubona mwitavye ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Ego no hanyuma turizera neza ko twabamagara muzo twitaba. Ego bakunzi b'ikiyago TV show, turumvise yuko ingwara ya AVC nubwo umuntu aba yigwaye aba gifise amahirwe yo gukira mu gihe ayivuje kare. Rero twirinde tutarafatwa n'iyo ngwara, twirinde buryo bwose batubwiye bw'uko umuntu ashobora kuyigwara hama agasesa ubutunzi bw'umuryango. Turabashimiye rero namwe bakunzi bacu kubona mwakurikiranye iki kiganiro. Tugende kuri chaîne yacu tugire like, share na subscribe. Turabashimiye gose mwarahezagiwe.